mpora mu rukiko ruhanagura stress ndagura ibigoye kugira ngo mbari fresh bishime na birihe gucaye muri base abana b'imisi ngo bakeneye amapesi hiti imisi uramenya karama chase ukoze ibikomeye bakubona nk'umutunzi UTARUHUKA bakuriya buri kwezi udekone gatoyi bakubona nk'umushenzi dore imvubu dore imara iyi beat iryoshye mwese mutambe mugire hamwe ifata video ushyire kuri page bakuzi bafane amajambo nafise ni menshi katari bukame ndavuga simbeze meze nk'abakame imirongo irahari simigenda guno gutura bushikane vuba nimagaruka gutera agacupa abanye guseka ibihe bure gushimira icura kiringa bitakure kwishuri ndibuka iminsi namaze ndiko nagwana kugira ngo pase nkabona kwizera ko hagira hashi naho bigoye ariko imana ifashe utazimira ubona bishe sohoye ingoma nkene yivuze lakini kwise gose ribura ababosi baraje mutore mukure umuraperi nkabo mudira buri gihe muri game ndi winner namakure guhiga amahera ndababona ifuza ko bagera uja vile hakora gushapa fise umuduga utanga ibimapo shoferi nawe ntakimana yamba tubaye benshi tumutera imyako bano bagore bagenda amataye udafise inguvu utegiye taxi baguhaye lift ukavuga merci ibenshi bashaka iyo chance nabuze bisi nja mu rubeni rumwe rugangi rumena imisenyi muri kibasi umunsi today kibintu byose biduga amabere nkoresha amaguru vyigiye gito niho tubona ubufise uburyo hasi umuziki ububara ufata nibagira amatwi kugira bumve bisaba no kugira ubara naciye imitima batazi urubuga bakubitwa hit kugira nagaruye ishamba ritagira umwami ntwari gitsibona jewe ntare n'abatwaje inkoni y'umwuka batabishaka bateshwe bate abakinga batabishaka ngo aho ndagiye kure ndake intari givuze bize bagoni bakora mu ngozi gatuna sikiya visuru bukari ho turi tukiri kubomora MC Blizo niko mudiho MP Triple niko mudiho Yo what's up bakunzi bacu bakunzi ba Flip GTV bakunzi mudukunda tukabakunda MP promoter igikoko de bizila the game changer niko mudiho kuri beat kuri UK kuri tree ndikumona MC Blizo behind camera ndibaza murabona ko turi kumwe n'umutumire wacu buno munsi ndi ready bro freestyle rero niyumvira kwiyandikira amaverse muri featuring ikomeye na best niho ngubisha mind bakabikora fresh native nibagiye ko hariho beef face mpora mu rukiko ruhanagura stress ndagura ibigoye kugira ngo mbari fresh bishime na birihe gucaye muri base abana b'imisi ngo bakeneye amapesi hiti imisi uramenya karama chase ukoze ibikomeye bakubona nk'umutunzi UTARUHUKA bakuriya buri kwezi udekone gatoyi bakubona nk'umushenzi dore imvubu dore imara yo ndibaza ni intro yari freestyle kugira ngo umutumire wacu abaramutse abumvishe icyo ashoboye abumvishe yuko yamaze gushika kuri Flip GTV bro yo biri gute bro meze neza ndumva ko freestyle ya dore imbogo yafashe neza cyane mu gihe abantu bari basunze bavuga ati turakeneye ko umuntu azotwumvisha freestyle ya dore imbogo neza ndibaza mwamubonye ko twamuzanye ndibaza urashobora kwidondora kugira ngo abantu bakumenye bamenye ati mbega uno munsi ku mudiho bakiriye umutumire nyabaki boje nitwa Hugo Dash nkora hip hop ndarapa nyine bisanzwe basi ndarimba ngena beat ya madrill ama afrobeat hamwe n'amadrill yose ngene mvuga nacanze gusa ina ni challenge nyine ya SBM yatanze adora imbogo nyene nange narayikoze ngene no kuri YouTube bose irahari ni dora imbogo by Jodor twibona nyene niho yibereye gusa ngene amazina yanje ni Hugo Dash niyo nkoresha ngene mu muziki iboro n'ivyo ngene bya hip hop yo bakunzi ba Flip GTV ndibaza mwamwumvise murashaka kibadati mbega ibikorwa vyiwe biri hehe mbega ibikorwa vyawe bavyifuza bo bikura he bo ni kuri YouTube hariho basi ni YouTube ngene indirimbo yose iriko Jodor twibona basi ni GODEN espace OR basi Jodor majambo make shobora basi ni bona postings hari indirimbo ngene dore imbogo ngene yo nyine rahari tu kuri YouTube twayishizeko na Facebook hose hariho page ngene nugure ryari ni Hugo Dash basi Hugo hama espace douche basi dushime gusa ngene ako kantu kari kancanze gatoya niko ndimvira ati mba ni Hugo Dash ucubona tu page yo ku Facebook nawe nyene ndiko ndakora tu ngerageza kugira nyene
aboro nyene vyogera ibintu sanzwe nyene nkora nyene vya hip hop. Yes, ndibaza uri ready kugira ngo duhereze freestyle igira kabiri, beat igira kabiri. So nta kibazo kumbure abakunzi ba Flipg bashobore kumva impano dufise hano mu Burundi. Hari impano nyinshi zinyegeje nizo twabazaniye hano ku Mudiho. Yes. So bakunzi ba Flipg TV yari imponjo iyi yari intro ndibaza ko muratwumva neza aba artiste bacu barashoboye aba artiste bacu ku ndimi zose zitandukanye igiswahili ikirundi icongereza murumva yuko bahagaze neza cyane bro hari gihe nkunda ari kibazo nkunda kubaza abantu hari wanyishuye ati jewe iyo Tupac atabariho nije mba ndi Tupac no munsi uno munsi mbega wowe nk'umuraperi nike kintu ushobora kongera muri rap ya Tupac canke muri rap iriho uno munsi sha tuje novuga basi nyene umuntu yokongera nuko tuynyine ukabasi nishaka tunyene umuntu ashiramwo agakora kugira basi nyene ejo hazogere nyene agira handi hanashitse tu nandi nyene byakozwe byarakoze natwe basi fukende dukora ibindi by'iwacu nyene basi ne duhindure nyene masi rap nyene basi twiteze imbere muri maketu igira handi hanishitse barapora aba Tupac bayigejeje. Aho no munsi uramaze kubona intambamye canke ibigoye muri rap uramaze no kubona n'ivyoroshe mbega Tupac Shakur nike kintu nkikosa yo yarakoze kuba atashizemwe muri rap canke kuba yarashize muri rap. Boje ko nta kosa kweri mbona yo barakoze ahubwo byose nyene vyagenze fresh rap yakoze fresh kandi nkuno munsi twabyase napo nyene hadirigeze bose nyene bespira kuri Tupac Shakur byose nyene nivuze fresh nta rere kuri bayo basine yarakoze nyene muri hip hop yakoze byose nyene vyagenze bon kandi nyene byabahaye bose bavyakiriye fresh nta numigeze yidoga. Yes, ikindi kibazo kimwe tuca twongera twinjira muri beat igira kabiri hari aba artiste benshi yubashiriyemwo beat ya new school usanga bavuga ati izo beat ziratugora izo beat rabo mugire murabukuntu muza kubikata bikuremwo ariko ndibaza ko wewe kubgawe yaba new school yaba old school hose uri ready. Boje ko nta kibazo kweri basi nyene n'amarepe tu nyene umuntu agira toga ati basi nyene nkore ku bintu beze kuno jeba new school ba old school hose nyene turajana nta mpamvu nyene avuga ati ngo wagira ibi nibi no beat tu ingi ibonetse tuyiririmbo ko nyene yagaragaye hama twimanukire tu nyene atakindi kintu twimanukire guys bakunze ba Flipg TV murumva yuko beat zose aradishoboye beat zose arazikora areka tubanze kwanda twinjire kuri beat igira kabiri ndibaza ko muri ko muradukurikirana afite ndahugakingira we epfo kugira ngo wiyabone ibiganiro ni vyinshi ndasubiyemo agira subscribe aho hasi kugira ngo ibiganiro byacu bize biragushikira umwanya ku mwanya. Let's go, let's get burakeye ndavutse ngiye gufata kadushe sireka icyayi gishoshe mpanga amakaye ngiye kwishure muri iyi minsi ikibazo gihari jya kuri bisi ugasanga ntihari yewe n'ikintu giteye imihari ndayibuze kenshi bintera amashari uja vire hakora ubushapu ufise umuduga utanga ibimapu shoferi nawe ntakimana yamu tubaye benshi tumutera imyaku bano bagore bagenda amatayecu udafise inguvu utegiyo taxi baguhaye lift ukavuga merci ni benshi bashaka iyo chance nabuze bisi nja mu rubeni rumwe rugangi rumena imisenyi nkora ikibasi uyu munsi today k'ibintu byose biduga amabere nkoresha amaguru by'igihe gito niho tubona ubufise uburyo hakaboneka mbere ubufise vision ufise ibishavaye kenya ikigo kintu cerekeye nka twebwe ntuje ngaho ngo wishinga amafete koresha ingufu ushiremo umwete ubone gukora aho gabanye stress ibeje imishinga imirete hakuvyuka ngo bagenda akazi kagere hamucego ruhisha umutwe ushuhisha ihede harabona bikire bastar batemera ko baja muri bisi life yabaye ikibazo urabona mbere usigaye kuri sisi yo bano bose turi bize dufise impamvu imwe kubura essence y'imisi nakubesha ibi bintu byatuse gutonda umurongo udahera ataruko dukenya amahera uzi umuntu yakira amahera time iragenda ikatsurubeya my name is Hugo King wa rap adafata mugo kunda gukora akatsurugo ibere ko byose bija mu gafuko
kumudiho ni kumudiho yeah ni kumudiho ni kumudiho ni kumudiho ni kumudiho yeah ni kumudiho yeah ni kumudiho ni kumudiho ni kumudiho kenshi na kenshi baribukanya gahunda yo kubakana ku myaka irenga ijana bwayimana ikayerekana abavyeyi bakora iki baravuga mu gaha kaburijwi yaramaze kwinjira umusigiti n'imisi mike ngo bakore itariki wari umudiho niko mudiho niko mudiho MP niko mudiho Dizo niko mudiho bose niko mudiho niko mudiho namwe niko mudiho byose niko mudiho yuhu niko mudiho yeah yo aha so bakunzi bacu ndibaza mwatwumvise ndibaza mwatwumvirije mwumvise impano dufise impano nyinshi dufise impano zitangaje dufise impano zikomeye cyane benshi batari bazi batari bamenyereye ni kenshi mwandika mu makomantere muvuga ati ugwaruka nitwari tuzi ko bafise impano zimeze uko nitwari tuzi ko bafise impano zikomeye muri ubwo buryo timbega uno munsi nihe vision ufise nk'umuraperi nihe wifuza gushika nihe wifuza kuzogera mbere niyo mpano ya rap ukayishikanaho ikagira na respect cyane ikubaho boje ikintu basi novuga nuko basi je nkeneye kuzotera imbere tu nkabo wa mbere nga mu Burundi nkaba king wa hip hop kubera ko basi ndavye ngene ubuhadiri basi merere ndacari hasi cyane sandakeneye kuzokoresha ingufu nyinshi je basi ne mu ba mbere nyene bavuga ati umpeti kwera ati tumubonye gusa ati rap kwera iwe turayemeye no wa mbere mu Burundi canke birakunze mbe wani wa mbere ku isi yose abavuga ati Hugo Dash ni wa mbere ku isi yose muri hip hop ibintu nk'ivyo gusa ngene byose ni effort tumuntu ashiramwo no gukora nta kindi kintu umuntu yoshobora kuvuga ati gusa nifuza kuzoba king tu muri hip hop isi yose mu bisanzwe pana ngayo washobonye mu Burundi bisigura ko akeneye kwagura akarere akeneye akubaka izina akeneye gufata idarapo ry'u Burundi arishire ku rundi rwego riboneke mu makungu riboneke ku isi yose hari ikindi kintu abaraperi bakunda kwirengagiza mbega aturumva yuko impano yanyu mukeneye kuyishitsa kuri mbega apa yo gukora rap nta kindi kintu umuraperi agomba kubangikanya rap yiwe abaraperi bamwe turazi ko ari abaraperi bazi kuririmba R&B mbega we nta R&B ntayuzi kuririmba canke woba uyigerageza mboje gusa nkora hip hop tundu basi nkora hip hop yonyene gusa R&B nawe nyene urumva ko ikindi kintu kwera gusa ngene je ndumuraperi ivyo ni basi ni polipole ngene murazovyiga gusa kino gihe nyene apare ko bandi umuraperi sanzwe ndumunyeshuri ku ishuri nyene ndiga tu kandi nyene imeze fresh tu waduhaga freestyle urabyutse mu gatondo rite akadushe icayi uragiye town imirongo kaba yakajagari ni sonda ke antuka iyi rap ngira wayanditse umunsi wa mbere uja muri ville ugasanga imirongo ni myinshi yashanye n'amabisi ari yabucogiye kwera sanagiye ni basi ni bene ngene basi ni pakiri imisenyo gati atubwira basi ni bisi zabuze ati abantu bose akeneye kugenda muri ville nginga ikamyira hari ukeneye kwipakiza ni yurire ducomoye tugende gusa ngene amafaranga yiwe turamuriha bisigura ucaurira mwibene ucitangura kugenda urealize ijambo rimwe nimwe kurindi ivyo yagiura camwe kandi nagenda na bisi gusa ngene basi ni barahinduka ngene yashimisanga ndi mu rubene kandi nanyene umva ngene ari bisi gusa biza baramaze kuva muri ville n'amaguru utashe muhira ego kwirashe navyabaye kwera ibintu miss kwirashe ebega iyo uri kuragenda mwibarabara urugenda uragira freestyle y'ibintu bimwe ucamwe muhira mwibarabara ukandika amasrago menshi ugenda uracamo mwibarabara ucako ujye ukasanga imodoka iragaragara ariko uri kugenda n'amaguru ego kwera namwe nanditse tu nyene ngende yavuga tasine muri ngene ikintu ngene cituma basi nyene numva ngene ko hari mu bunebwe nyene acanga mu gatongo ati nyene nandike nk'indirimbo ko nyene nkana imirita tu bisanzwe so bakunzi ba Flip GTV turabashimiye karagaciyemwo ndibaza mwumvisaho inspiration zihora ziva gira subscribe ngaho hepfo kugakengeri kugira ngo ubashe kudukurikirana ukurikirana ibiganiro byacu ni kumudiho n'abaraperi bafise impano zitandukanye dash nawe reka ndagushimire watwemereye uraduha umwanya wawe turakumbiriza
kandi turaguteye intege impano yawe wikuze kandi aho wifuza kugira uhagere nibazo urashobora kugira akajamo kanyuma ubyabakunze bari ko radukurikirana nk'intererano canke nk'impanuro wowe uriko urasaba canke utanga bocho novuga nuko nyene basi nyene bagire likes basi nyene baje ku makonte wanje nyene Facebook na like hariho masi page wanje ni Hugo Dash baje kuri YouTube ni Jodeur nyene page basi cheno basi na YouTube bitegure nyene umunsi ni sanda baye indirimbo nyene shashi usana video muri iyi minsi nyene ntandizi bizohera basi ndirimbo tagiye kuri YouTube ni basi ni boro tonyivyo nyene udukurikirana nyene udushigikira vyonye nta kindi kintu novuga hama thanks nyene tabasi numpaye nyene nkaza ngaha nje kuvuga ikintu nyene imbere ya kamera imbere y'abakunzi ba Flip D nyene biboro nyene nk'ivyo tu thanks kwero cyashira amara kwero guheza gi so ni biboro nk'ivyo nyene mushobora kugira subscribe mukadukurikirana turabakunda cyane ciao